Nongeye kubaha ikaze kuri ya YouTube channel y'Abanyarwanda ariyo Rwagasabo News, ikomeza kugenda ibagezaho amakuru agiye atandukanye cyangwa se inyigisho zigiye zitandukanye. Nk'uko twabisezeranye muri video yatambutse, twasezeranye ko tugomba gutangira kubigisha ururimi rw'Igiswahili ku bantu babishaka. Noneho rero uyu munsi ni isomo rya mbere tugiye gutangira. Leo ni tarehe 22 mwezi 9 mwaka 2024. Somo la kwanza. Isomo libanza. Leo tunajifunza siku za wiki. Uyu munsi turiga iminsi y'icyumweru. Jumapili ku cyumweru, Jumatatu kuwa mbere, Jumanne kuwa kabiri, Jumatano kuwa gatatu, Alhamisi kuwa kane, Ijumaa kuwa gatanu, Jumamosi kuwa gatandatu. Mazungumzo, ikiganiro. Jina lake ni nani? Izina rye ninde? Jina lake ni James. Izina rye ni James. Wanakunywa nini? Baranywa iki? Wanakunywa maziwa. Baranywa amata. Salamu, indamutso. Jambo, bite. Hujambo, umeze ute? Si jambo, meze neza. Hamjambo, mumeze mute? Kwaheri, urabeho. Kwaherini, murabeho. Hatujambo, mumeze neza. Habari yako, amakuru yawe. Jinsi ya kuuliza maswali. Uburyo bwo kubaza. Mfano, urugero. Unaenda wapi? Ugiye hehe? Unaenda kufanya nini? Ugiye gukora iki? Unataka nini? Urashaka iki? Unapenda kinywaji gani? Ukunda ikihe cyo kunywa? Unataka kujua lugha ya Kiswahili? Urashaka kumenya ururimi rw'Igiswahili? Unataka kutazama lugha ya Kiswahili? Urashaka kwitegereza ururimi rw'Igiswahili? Unapaswa kukamata daftari yako ukasoma. Urasabwa gufata ikayi yawe ugasoma. Ukasoma na bidii, ugasoma n'umwete. Kuhesabu, kubara. Kutoka 1 mpaka 20. 1, rimwe. 2, kabiri. 3, gatatu. 4, kane. 5, gatanu. 6, gatandatu. 7, karindwi. 8, umunani. 9, icyenda. 10, icumi. 11, 11. 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. 20, 20.